kandi barafise ukuntu bo bapima ADN bakuravye gusa bashobora bavuga uyu n'umwana wawe kweri ntumwihakane kandi kenshi ico nabonye aba bana bagenda kwihakana bavuka basana base uzokigendereza bagivuka baba basana base nibaza ko Imana ibibibona iravuga ujya muhungu araza kumwihakana reka rero nzane fotokopi yiwe rero mama era mushigikiye akovyara mama papa abo tuvukana imfura kuri ico gipapuro bariko n'abandi tuvukana barasinye gwandika ati turaguciye ntituzogusora mwana w'umuhererezi wari witeguriye ikintu citwa dote na mariage cyo kumenya izindi manzi umuntu akora muri iyo minsi baritavye ntibitavye byari bimeze gute muri rusange bo mariage nabwo byaranyoroheye kuyitegura kuko ngo ntibari bazi ko nagira mariage aba tuvukana urumva bamaze kubwira abavyeyi ko ndabatwara abagabo barabemeje yuko atamugabo mfise nabuze umugabo kuko umuganzi yarantutse aravuga ngo ndondera umugabo ndamuvire ku mugabo we nkuko umengera afite ivyemeza ko namutwaye umugabo ndamubwira yamara umugabo wawe uwo mwaba ko muri Sweden twabana ndamubwira yamara umugabo wawe nuwi wawe ndenda afise umugabo azonkwa kandi umugabo wawe nta dwafise yo kungangamira rero gukora wari kwiri muri Sweden muri kumwe ukupanga mariage yego ndababwira mu kwezi kwa12 ndafise mariage rero izo nduru zihetse ndabwira papa hamagara ba mwana wawe ndabasaba ikigongwe hama munsohore nkuko mwasohoye abandi hageraho mvuga ndabaheza urumva ko nababemeje gushika mu kwa gatatu ndabaheba ati jewe nubwo umuryango wanse kunyumviriza mariage nzoyikora nzotegerezwa kubandanya ubuzima nzokusohora badadikaca ndasaba uwo muryango ndamubwira nshaka mu mbere abavyeyi ndabashira kuri invitation uwundi muryango warawukuyeho ushira uwundi muryango kuri invitation hariko wasona nyoko bakuvyara warawusizeko kuri invitation ego bariho utushira ku wundi hasi associé à la famille umva nagize umuryango we associé à la famille wagize mariage umuryango uriho udasanzwe uriho nta munezero bigeze ugira w'abavyeyi basi umuryango uvuga ati baransohoye nta munezero Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyikazi Gaga la Reine ndakuramukije. Ndakuramukije Mr. Open Mic. Meze neza ndashima nawe meze neza. Meze neza mbere ko kiri inkumi. Nomose renguri inarugo muzwezwa nzu. Niko mu kirundi kizaba bivuga. Byari byiza cyane. Data yaremeye kumpindurira identité. Sinari kubihakana ndashima Imana. Akantu kitwa ngo pere ankoni canke donc ibindi muri rusangi bivuga kiki muri rusangi kuri wowe? Pere ankoni ni vocabulaire y'igifaransa ariko mbona umengo nta pere ankoni yobaho kuko kuba pere ankoni umwana wese abafise se hari umuminisitiri yavuze yuko agomba kugwanya aba pere ankoni bivuye yuko hariho abahungu babyara abana bakabihakana ugasanga uwo bababyaranye baramwanditse ko mu gihe bari kubarondera extrait d'acte de naissance ngo pere ankoni umukobwa ntashobora kubyara wenyine hategerezwa kubaho papa w'umwana gusa hari igihe usanga umuntu bamubesheye naho bo mu gihe bashobora kuba bamubesheye simpakana kuko hariho abakobwa benshi bashobora kwitega abahungu benshi muri ico gihe mu gihe yaryamanye n'abahungu benshi akiyumvira none iyi ndayite kuri iyi ndayegeke kuri iyi peut-être ushobora kuraba uyaroroshe ndayimutaye ko ashobora kwemera ariko hariho n'ubuhinga bwo gupimisha ADN sinzi icyo kintu ko turakironka mu Burundi narumva ko kuri kira hospital babikora badashoboye kubikora mu Rwanda barashobora kubikora sinzi no muri Tanzania barabikora kuko ngo ari gihe usanga nk'umubana batanu babiri badasana se abavyeyi bakera rero ndabakunda cyane abavyeyi bakera abanyokora nibo bacatanga kubisanisha cankaza bumva ngo sana senge wawe ngo nubwira wewe bwose ngo niwe usanga rero ibintu rero n'ikibazo cyane bo abavyeyi bakera n'ingabirano bari bafise kuko ugiye kuraba no kwibaruka yibaruka nk'imbyaro 10 bakazibarukira muhira nta ecography bajamo canke ibiki bo n'ingabirano twari dufise ariko yagira ati tuka sinzi ni satani
kandi barafise ukuntu bo bapima ADN bakuravye gusa bagaca bavuga uyu n'umwana we wawe kweri ntumwihakane kandi kenshi ico nabonye aba bana bagenda kwihakana bavuka basa na base uzokigendereza bagivuka baba basa na base nibaza ko Imana ibibibona iravuga ujya muhungu araza kumwihakana reka rero nzane fotokopi yiwe nahazo kwihakana batarakoresha ADN bazobibone avuka sana sekenje kwico kintu rero cha perenko ni ikintu twari dukwiye kugwanya muri uyu muhamagaro mfise wo kwitaho abana kuko subiye inyuma naruguruje na fondation itariki 29 narabyanditse ku rubuga rwanje rwa Facebook nibaza ko wabibonye itariki 29 z'ukwezi kw'icumi niho nuguruza fondation itiriye umwana kubera iki iyo tariki niho nanje umuryango wakorana kugira ngo unkure mu bana wagukura mu bana gute kandi ari so na mama bakuvyara koko nivyo barakuvyara bagukuye gute bon banguye mu bana bisunze za yegeregere navuga yegeregere imvururu canke imvururu zimwe zahera muri ya filme yitwa Best Friend nkakinana no witwa Jackson Hakizimana tugikorana ikiganiro nibaza ko utaruzi ico dufana na Jackson Hakizimana kuko je nkigaragara nk'umartiste navuga umuryango wanje ntuzoza ku social media je nije ndi figure publique gusa niyo nje nkava muri Sweden kuko urazi ko nsanzwe mba muri Sweden nkaza kuri abapora aba journaliste twarashwana kenshi bambwira Gaga kubera kutavuga utuze kugutegera nkavuga je iyo nje mu Burundi hanini mbanje kubw'umuryango rero umuryango wanje waje kuntegera kirazira ko aba journaliste baza kuntegera rero mwico gihe mwico ciyumviro kubera umuryango wanje wantaye kuko urwandiko nabonye rwavuze ati papa niwe yacanditse ngo nihweje ukuntu wifatiye muganga n'umuryango wiwe ndagukuye mu bana uwo ni so yakuvyaye papa w'amaraso yaraguciye gushikiza isaha ntibarapima ADN ngo mbone ko atari papa w'iwanje ariko naho wavuze ngo abanyokuru bakera ugiye kuraba je turasana papa benshi bakunda kumbwira ko nsana papa rero sinkekeranya ko atari papa w'iwanje ndagerageza ndabinginga yamara ibi bintu byahereye muri filme abavyeyi siho bari umuryango wa Jackson siho wari ndavuga ibi bintu n'ububeshi izi nduru nizihere hanyuma je ndi umwana wa nyuma mu muryango mutegerezwa kunsohora nk'uko mwasohoye abandi hanyuma amahoro aboneke biraga rero mama wera mushigikiye akuvyara mama papa abo tuvukana imfura kuri ico gipapuro bariko n'abandi tuvukana barasinye gwandika ati turaguciye ntituzogusora mwana w'umuhererezi bivanye nuko ngene bifate mu gahanga yego uburyo Jackson Hakizimana atumako abo bavukana n'umugore wiwe urumva ni jewe n'undi mugramu cyangwa ari muri Sweden n'umugore wiwe turi batatu turi muri Sweden ngo tumubwire nimba mwene wacu nimba ari mwene wacu yagiye kubaka ndavuga yamara ibi bintu nibisa byavuye muri filme bya Fex urugo urumva bariko batanguye kuvuga ko hoba divorce rero iyo nama Imana yanje sinayitavye yitavye abo tuvukana babiri umugore wa Jackson Hakizimana n'uwundi dukurikirana nyene yitwa Viana niwo bitavye iyo nama ariko rero je kura ntashe ku mugoroba hamwe n'uwundi mu bofre umugabo wa Viana yitwa Desire niyo nkuru nibo baciye baduha icegeranyo icyavuye mu nama ariko baraduha icegeranyo baravuga ati ngo hari ikindi kintu Jackson yavuze ngo giteye isoni ndavuga ico kintu giteye isoni n'igiki aravuga ati ngo tukivuge cyane tureke ari babiri bariko babazanye urumva je sinitavye inama n'uwo mu bofre wundi mu nyuma barakivuga ngo Jackson yavuze ati ngo nubwo yonta ndamenyereye kuvyara ntaco bitwaye ico kintu ndacumvise donc umugore wa Jackson Hakizimana yaheruka kuvyara umwana wa Jackson Hakizimana kandi yibarutse mu buryo novuga atari byiza umwana yavutse mu kwa gatatu yategezwa kuvuka mu kwa gatanu kwera habaye ingorane bacamugira operation d'urgence Jackson acaramutuka uwo tuvukana dukurikirana ngo nubwo yomuta unaco bitwaramenyereye kubyara kubera iki kandi kubera yamutwaye asanzwe afise umwana wa mbere bimwe vya perenko nitwo tuvuga mu nyuma y'ivyo byose
hari imvururu mu muryango bakwandikiye ikete ko bakwihakanye kubera Ivyo mu best friend mu nyuma wari witeguriye ikintu cyitwa dote na mariage cyo kumenya izindi manzi umuntu akora muri iyo minsi baritavye ntibitavye byari bimeze gute muri rusange bo mariage nabwo byaranyoroheye kuyitegura kuko ngo ntibari bazi ko nagira mariage tuvukana urumva bamaze kubwira abavyeyi ko ndabatwara abagabo barabemeje yuko atamugabo mfise nabuze umugabo kuko umuganza yarantutse aravuga ngo ndondera umugabo ndamuvire ku mugabo we nkuko umenga arafite ivyemeza ko namutwaye umugabo ndamubwira yamara umugabo wawe wo mwaba ko muri Sweden twabana ndamubwira yamara umugabo wawe nuwi wawe genda afise umugabo azonwa kandi umugabo wawe nta twafise yo kungangamira rero nkuko yabikora wari kwiri muri Sweden muri kumwe ukupanga mariage yego turi muri Sweden nguma mvugana n'umuryango ndababwira yamara naho mwanse kwindura uzihera naho itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka uhetse ndababwira mu kwezi kwa12 ndafise mariage rero izo nduru zihetse ndabwira papa hamagara ba mwana wawe nimba ari we yaje kukubwira ko namwifatiye mu gahanga kuko je ntawe nigeze mbona muri film uhamagare na Jackson umuko wawe ndabasaba ikigongwe hama munsohore nkuko mwasohoye abandi ariko baguma banana kwera ngira atavyemeza bafise byo tuma nsaba ikigongwe baguma banana badadika ibiti n'ibiti gushika yaho hageraho mvuga ndabaheza urumva ko nababembeje gushika mu kwa gatanu ndabaheba ati jewe nubwo umuryango wanse kunyumviriza mariage nzoyikora nzotegerezwa kubandanya ubuzima nzokusohora ngo nduguriye twamugina ndugaye twamugina ariko ndamubwira nimumbwira rero munsi nzosabira ikigongwe hama nsubizwa mu bana ntushobora kunsora utaransubiza mu bana baranka kumicokereye ngo birananirana cyanda batuma ko umushinga ntahe baramubwira ko atamanza zihari ngo ninda zomusohora ndavuga ivyo none birabaho kandi yaravuze ko azonsora mu 8 nkuko yasaba abandi ngo nubwo noshaka ngo mu 9 nze ngo ansohore so bagumye badadika cyanda saba uwo muryango ndamubwira nshaka mu mbere abavyeyi ndabashira kuri invitation uwundi muryango warawukuyeho ushira uwundi muryango kuri invitation hari ko wasona nyoko bakuvyara warawusizeko kuri invitation ego bariho utushira ko ubundi hasi associé à la famille umva nagize umuryango we associé à la famille kuko uwo muryango waramfashije intambara kuva mu mwaka wahera w'2023 aho nava muri Sweden nje duheje izongorane nkashikira ku mugariro uwo muryango niwo waruri warabibonye urumva barambera abavyeyi ndavuga mwaramfashije intambara no kunsohora ndabibasavye ntibazonyankira barankundera barundi amashugo yabo ndayabaho no munsi n'itariki 28 ndamaze ukwezi nubatse gwanje ntivyari vyoroshe nuko adashobora kuza gukora interview nawe ntiyorohewe yaraciye mu ishure baragerageje kuza muri dote umuryango wanje papa na mama nabo tuvukana mu Burundi hari abo tuvukana batatu je rero baraza muri dote ariko nyene baje nk'abataje ku buryo hajya duhereje nk'amafoto nagiye guhindukira nsanga umuryango wanje wagiye mu nyuma buke ninde kuvuga ijambo kuri dote tonto ujya nyene nashizeho wa wundi muryango papa wahari papa mu bisanzwe ntiyari asanzwe avuga n'amajambo ko ariko arasohora abana biwe aba ari wundi mushinga ninde yakiriye intwaro avuga barajyakiriye nyene bo nyene ku mijinya myinshi umujinya mwinshi kwera baravye no kwifotora no bari bajinyitse bataryohewe nk'abasohoye nico kintu nanje cambabaje ndavuga mbega abandi mwabasohoye mujinyitse uko ndavuga papa sibe hama doti heze nsanga bagiye nta n'ifoto mfise ngo turi kumwe ngo ariko barankeza naciye ndababaza mu nyuma mbega kujya niko mwasohoye abandi nimwe mutangura kugenda abashitsi bakiri ngaha ivyo birabaho mariage baraje ariko baje nk'abatariho rero jewe ivyo byose nagumye nandika no mu kuntu wikurura habaye mwinduru bari bansi nabaciye ko mbona bakitakita bagira inama ajya kuri social dinire ndavuga babo bari mu biki ariko urumva naho baje ntabwo wari umunezero nkuko umuryango wasohoye mu majambo make wagize mariage na dota ata munezero w'umuryango ufise kuko umuryango wariho udasanzwe uriho pardon wagize mariage umuryango uriho udasanzwe uriho nta munezero wigeze ugira w'abavyeyi basi w'umuryango uvuga ati baransohoye nta munezero niki wigiyeho niki wobwira abandi bantu hari benshi nabo bikunda gushikira n'ubwo batwabashitse ngambi gusangira yo gucanishamwo abavukana n'ijambo ry'Imana riravuga ucanishamwo abavukana ni giseseme
rero ikigwa nakuyemwo navuze nko ku mubersere acanishamwe abavukana nka papa nibaza ko n'amatansiyo yaduza abavyeyi bafite abana b'abahungu n'abakobwa basenge hakiri kare basengere abakwe babo basengere abakazana bazo kwitegura kuronka mu miryango ya kuko hariya baba bavuye baba bazanye izindi ngeso bakaca baja gutera akajagari k'umuryango wa rusanzwe uri ine natwebwe baradusambuye. Umugabo ubu mubanye gute? Umugabo tubanye neza kuko iyi ntambara yarayibonye yarakinye muri filme Best Friend yarahanuye nk'umugabo ndamubwira umugrandse yamara marke nakunda akajagari narabimubwiye hakiri kare ariko niyarazikorera tuzokubakana. Umugrandse haranuka muna marke ntumwubaha ngo nta muntu numwe wubaha ku buryo nige ngiye mu butungane mu avoka we wanje yaramuguza arakoresha amafaranga ngo agomba ngo adefende ngo abagabo bose ngo nifatira mu gahanga ndavuga uri kuri henda. Rero umugabo wanje ndashima Imana kwanza yampaye umugabo yamfashije urugamba kuva bagitangura narumvise inguvu ndumva ko mbaye in lion forte kubera umugabo yaramfasha gusenga ni ntambara nyinshi kuko